ya Mbappe yaze gutsinda penalty maze gutsinda ibitsina bishika kuri 2 novuga ngo kubusa itsindo n'uwitwa nashaka Zabi Alonso ko ramutega bamubwira ati kuno munsi ego umunyezo ushobora kuba uzana uvuga ngo uraba ni gutaje gutsinda equipe itwa Deportivo Alaves itatsinda equipe izo kwizina rya Talavera nino match ya Sevilla ni ku munsi w'ejo rero nova ku munsi wa gatandatu equipe itwa Madrid gikuba itsinda bageze kuvuga ngo bice 53 bice 47 ku ruhande kwa equipe itwa Sevilla 38 Jude Bellingham atsinda igitsindo 86 Kylian Mbappe adagutsinda vuga ngo igitsindo ni match rero yagikwirange bitsishe ku 2 ku busa ego Sono katini match igiye kwiranga bitsindo 2 ku busa hagati mwa Real Madrid na equipe ya Sevilla ni equipe onako nayo yari muri ya course kuza kuvuga ati katubona twitwara neza imbere y'imigwi itandukanye ko tuzi ko FC Barcelona equipe iri amanota agera kuri 4 za FC Barcelona ikora neza gatsinda urukino rwa Villarreal za kwisanga amanota agera kuri 7 baraza bikora neza ubwa mbere akubwira ngo kora ivyawe hakiri karurindire mbega mugenzo cyanza kuba yitwara gute ni equipe ya Real Madrid igiye kubitsinda ibitego bigira kuri 2 harimo ubwiza bwa Jude Bellingham mu gutsinda igitsina cyiza cyane ku mupira hinduwe na Rodrigo agasore ibitaro Rodrigo karikeza mu rukino ku munsi wa gatandatu Kylian Mbappe atari mwiza mu rukino ariko nubundi style yari muri wabo muri ya course yo kurondera ibitsindo 2 akorera ko kura wa Cristiano Ronaldo ariko ni wa mukinnyi yagiye kuba ananirwa cyane no kuba yo kuri iyo rokoro biza kurangira uno mugabo bita Kylian Mbappe nuvuga ngo atabaye mwiza cyane mu buryo bwo gutsinda ibyo bitsindo kuko ni equipe ya Real Madrid ku munsi wa gatandatu yari nziza mu byo kuba ku rukino wanashaka ubona ko equipe ya Sevilla yari yubatse urukino uvuga ngo ndaza kwancunga ku ma contre attaque nse kuba ndondera imipira nirukanga gutera mu igori ariko biza kuba byanka match nziza tewe n'umusaza bita Sanchez ariko ubona ko umwugazi bwa Real Madrid bwari bwiza cyane mu buryo budasanzwe so nuvuga ngo yari match ubona ko Xabi Alonso yubatse bivuye ku bakinnyi bagiye batandukanye bagiye batanguza mu kibuga biza kubatuma equipe yitwa neza gusumba so nogati ni equipe ya Madrid yari nziza cyane nubwo Thibaut Courtois twamatumuga ko atini munyemegoro wa mbere ku isi so far mugene yitwara mu kibuga kuko yakwimwe imipira myinshi remereye wanashaka ya Sanchez harimo gasore bita Karakabe nimero 7 bakita umunda bene umusore yambaye nimero 7 muri equipe ya Sevilla yari mwiza cyane mu kibuga none mukino vuga wa equipe itwa Sevilla nko ivuze yari yambaye nimero 7 sanzwe nuvuga ni umusatirizi izina giwe yakunda kuba natanguzwa wanashaka n'izina ni izina gitwa novuga ngo kuko bivuze ko bamwita nakasore kena nimero kambaye kita Sauso ni bari Sauso ari nakasore bita ni bita Isaac Romero Isaac Romero umusore nako akarakina neza cyane ku rukino ko munsi wa gatandatu ariko tubagiye mediane umusore bita Jibril So baramyuka muri equipe zese no muri equipe ya Getafe ciyeyo waraba no mu defense no mu milieu récupérateur nimero 6 bita Mendy yari mukinyi mwiza cyane na Agume ariko ni equipe Madrid bice kuri Uriye Chouameni yari mwiza cyane mu buryo budasanzwe na Arda Güler na Jude Bellingham agiye kora match nziza gati mu kibuga baza kubaka urukino rudasanzwe ariko still je nkibona umusore bita Fran Garcia nk'umukinyi bona katari mwiza muri equipe ya Madrid yitwara mu buryo batari bwiza mu buryo bwo kuza kuzibira bagiye kwa ari menace cyane mu buryo budasanzwe kongera ko no musore bita Laura Asensio nimwe mu bakinyi kuri nimero 2 atacatanga buryo bwa solution gufasha equipe kwataka canke kubaka uburyo bwo gutsinda bitsindo no musotari mwiza cyane ariko still ni equipe ya Madrid ubona ko yagiye kuba ikora match nziza cyane match irimo sans faute ariko n'ubundi tsiri mbora ko defense yabo ariyo point faible cyane gusumba nuko ati ibindi byose muri equipe ya Madrid kuko ni Thibaut Courtois yakoze save nyinshi cyane mu rukino wanashaka yabaye menace no munyeguri wa Real Madrid yatewe imipira myinshi remerewe nubwo ati ni equipe ya Madrid ubwa mbere yakoze match nziza kugiti cyo bagiye batandukanye ariko mu buryo bwa collectivité buryo kuba ku buryo bwo gutsinda ni equipe nziza mu buryo buhanitse cyangwa buryo bwiza gose ariko sino mu ngo atumara 3 buri wese no gushimira no mu gwa Madrid Houston ni abakintu bango 10 banatangwe ku mpande zose kuri zibiri equipe itwa ndavuga Real Madrid yatanguje witwa Thibaut Courtois Anthony Rudiger Dinilsen Raul Asensio Fran Garcia akati mu witwa Uriye Chouameni Jude Bellingham Arda Güler mu batakije witwa Rodrigo Kylian Mbappe na Vinicius watakuru wande wa equipe ya Sevilla ri witwa Vragodis Gute hamwe n'uwitwa Komona Marcao Gilles Sanchez Gabriel Souzo amanu witwa Novuga ngo Mendy witwa Agume Digital So hamwe witwa Alexis Sanchez witwa Isaac Romeo ni match yagaragaye ko wanashaka yarimo Novuga ngo ibintu wanashaka binatandukanye kuko uravye ibice byake kwa binarangira
ekipe yitwa Real Madrid imaze guterana uvuga imipira itari mike kuko match kurangira ari bice imipira yatewe yabaye imipira 18 ku bandi ekipe yitwa Real Madrid bice imipira 14 mama imipira yaciye nyuma y'igoni n'imipira ishika kuri 5 ku bandi ekipe yitwa Sevilla 8 ishika kuri yaciye mu igoni 5 ku bandi ekipe yitwa Sevilla wadakuraba abagaridiye canke uwitwa Thibaut Courtois yakoze novuga ngo save ishika kuri zishika kuri 5 amwe n'umunyeguri nawe novuga ngo yaragiye kuba akora save zishika kuri 6 ni match igaragara ko vyari kubirerekana ko Houston ari equipe itwara Madrid yaje gukina novuga ngo ya equipe mugabo bigaragara ko wanashaka rano iterekanye novuga ngo intara witeze eske ku munsi wa gatandatu ko twabonye itsindo cha Jude Bellingham wa mupira wanashaka kuvuye kwitwa zina rya Rodrigo Goes yongera kuresha na penalty wanashaka yatewe kitwa Kylian Mbappé rote hagikino match dafise Fede Valverde hagikino uvuga ngo dafise abakinnyi batandukanye Raul Asensio agizike kare kuri bakabitabanye no wanashaka performance nziza yo nziza Real Madrid mwishuje twabonye ku munsi wa gatandatu bakina no equipe twose Sevilla wanashaka habaye amakatishe kuri abiri atukura uko umunye hari no mukinyi wino equipe yitwa Sevilla wata 38 twa Marcao yarose ikate itukura yarose ikate ya kabiri ariko kandi byagaragaye ko no muri staff ari wanarose wanashaka ni karate itukura ino equipe yarose konta 38 mugabo ikara gutsinda ibitsindo bishike ku bibiri ni equipe bona Houston twovuga ko Zabi rose bamuteza imitego iyo yagiye kuba yemeza ku munsi wa gatatu kwa tuti ni Real Madrid yerekanye novuga ngo isura nziza match yabaye wayibonye mu shusho tuvuga ko tuti yori kimeze gute novuga ati yari match nziza cyane na cyane kuri Zabi Alonso aho bona match zose bagenda ategwa nuno mu Real Madrid asa n'uko arazisimbuka ariko jewe sinsa n'uwoshingira cyane ngo akaratsinda ahubwo numva no kunoshingira ngo ari katsinda gute ese katsinda convince canke ni bya bisindo nyene canke zansinzi zifa kuza ko aranyene hageze ko ziza nivyo ibiharuro vyo nyene ku rukino gwejo bahora na Sevilla birisa n'ivyivugira ariko kandi kanatsinda ni Zabi Alonso je ku bwanje mbamona nkaho umengo aramaze kuba nagaragara canke aramaze no kuba nabona ubwiwe n'amaso yiwe ati burya ataki yanje ni ataki yanje mezuko ko novuga tumumenyereza mwiza yifuza iterambere ndetse no kuronka umusaruro mwiza ko imisi itera igenda canke ko inkino zitera ziza nugerageza kwiga ati abakinyi banje beza naba ni bande na bande atabona utanguza mu kibuga 11 naba kuburyo aronka abakinyi 11 bibihe byose bahoraho mu rutonde rwiwe ko twabonye umumenyereza mwiza agiye atanga umusaruro mwiza ni wa mumenyereza agiye gusanga kenshi afise abakinyi 11 batangura mu kibuga beza biwe nivyo turagaruka muri atake yaramaze imisi ubona nkaho umengo atake za Real Madrid arakuntu zidafashe neza cyane kubera yuko vyanagaragara cyane adafise Kylian Mbappé rotiko biba bigoye cyane kubona intsinzi ku ruhande rwa Real Madrid kuko Mbappé yariho mukinyi mwiza Real Madrid ifise ashobora kugutsindira ivyo bitsindo ndetse n'izo penalty usanga zitsindawe twaranabonye rimwe penalty ziza zigahabwa nka Vinicius Junior ugasanga biranananye ko ashobora kuza akazitsinda ariko uno musi twamaze kubona muri atake ya Real Madrid harundi mukinyi mwiza ahari ashobora kuguha ivyo bisindo tutitayeho kuri Mbappé gusa canke nubwo utoba ufise Mbappé turamaze kubona indi solution nziza cyane iri ku ruhande rwa Real Madrid ishobora kugufasha kuronka ivyo bisindo atari Mbappé gusa nawe sundi ni Rodrigo Goes mu nkino zitatu amaze guhabwa akanya ko gutanguzwa mu kibuga ariko arigaragaza yego gwera ku rukino rukomeye cyane uvuga nka Grand Rendez-vous bahura na Manchester City yarasinze ico gisindo ciwe aragaragaza ko afise ubwo buhanga bwo gushobora gufasha umugwi wa Real Madrid mu bijanye n'ubusatirizi kwaraza ku rukino rukurikira go muri La Liga bahura na Alaves Deportivo Alaves nimba nihenze naho nyina kuronkera ico gisindo Rodrigo Goes ku rukino rwa Real rubaye yatanze assist nziza cyane yavuye mu gisindo cyatsinzwe n'uno mukinyi ndavuga Jude Bellingham ivyo ni ibintu vya mbere na mbere je maze kubona nk'imwe mu nzira nziza cyane zofasha Zabi Alonso kuronka umusaruro mwiza tugaruke kuvyo abakinyi bako baratanga mu kibuga navyo cyo nivya eske ni vya bitsindo batsinze bakonvince badominye mu nzira zose zishoboka canke ni yansize nyene zapfuye kuza ugereje kuraba ku rukino bakinye n'umugwi wa Sevilla ku munsi wa gatandatu umugwi wa Real Madrid basumbije Sevilla possession
ivyo bakinye neza na position baza hejuru baronse ibice 53 kuri 47 vyo no mugwa Sevilla mugiye kuraba amachance bakreye yo gushobora kuronka intsinzi amachance makuru novuga ati big chance ushaka gusanga Real Madrid baronse uburyo bugera kuri 6 mu gihe Sevilla baronse uburyo bugera kuri 3 amashuti yashoboye kuja mu izamu rya no mugwa Sevilla ndetse n'izamu rya Real Madrid usanga ari amashuti yashoboye gutegwa agera kuri 18 ku ruhande rwa Sevilla amashuti agera kuri 18 ku ruhande rwa Real Madrid urumva ibiharuro vyonyene bigenda bivugira Real Madrid ko bashoboye kudomina mu nzira zose zishoboka amasave yashoboye gukorwa ndetse n'abanyezamu bo kuri zimpande zigera kuri zibiri save zigera kuri 6 zakozwe n'umunyezamu wa Sevilla na save zigera kuri 5 zakozwe na Thibaut Courtois biboneka ko Real Madrid mu bijanye no kurondera izamu rya Sevilla yari hejuru cyane gusumba Sevilla ugaruke ku makona kiki yashoboye kugaragara muri no rukino ni mu gihe Sevilla yashoboye gutera kona kiki zigera kuri 5 mu gihe Real Madrid n'abateye zigera kuri 6 ivyo biharuro nyene biracaza bigaragaza yuko Real Madrid iracari hejuru mu buryo bwose bwinshi kandi bushoboka mu makosa yashoboye kugaragara mu rukino ni Sevilla yashoboye gukora amakosa agera kuri 19 mu gihe Real Madrid bakoze amakosa agera kuri 13 ivyo byose ni biharuro bigaragaza yuko Sevilla yari yaremerewe mu mpande zose zishoboka ukacuza rero ku mapasi ashobora kugaragara mu kibuga ivyo nimwe biranga abakinyi umugwi washoboye kugumana umupira mu mwanya muremure cyane ushoboka amapasi yagaragaye ku ruhande rwa Real Madrid yabaye amapasi 496 mu gihe kuri Sevilla yabaye 434 ivyo byose ni ibintu binyereka ati rero Real Madrid ku rukino bakinye na Sevilla bari bashoboye kudomina Sevilla mu buryo bwose bushoboka ariko kandi tutibagira ko Sevilla yari yarose karati tukura bariko bakina badakwiye ivyo byose rero biri muri bimwe je kubganje kumbure noza ngaho nkemera ati Real Madrid nivyo yatangwa kutwemeza ubiratsinda convince ariko ucuraba rero urwo rukino yatsinze convince gwabaye rukino rwagaragaye ikarata itukura ku mugwi bariko barahura nawo je rero kubganje sinoreka kuvuga ngo Real Madrid yakoze igikwa ciza cyane canke ngo yitanze yakoze akazi kari gakene kuko yatahukanye nayo amanota agera kuri 3 kanatsinda amanota 3 yarakenewe na cyane ku ruhande rwa Real Madrid ariko twongeye tugaruke kuri attack ya Real Madrid yandina naherako mbese yaronse amanota ameze gute Rodrigo Gozi kuri assist yiwe nziza cyane yatanze yaronse amanota agera ku 8 n'ibice bibiri ayo n'amanota atangwa n'ikinyamakuru novuga ati SofaScore Vinicius Junior yaronse amanota agera ku 8 kirani Baperoti nawe nyene yaronse amanota agera kuri 7 n'ibice bitandatu ibi rero binyereka iki rero binyereka ko attack ya Real Madrid niyi inta yindi nimba Xabi Alonso yifuza umusaruro mwiza yifuza kuronka intsinzi attack akwiye kwifashisha ni attack ya Rodrigo Goes kirani Baperoti na Vinicius Junior atitaye kuri vya binigo je nakashinda mubona ngo mu migambi yanjye nagucire mu bona Yutson tugiye kuraba ku byo SofaScore gitsa nk'amanota Jesi ndavyemera nakatse ko naravyirukino n'amasabiri wenda raba ndanariziruko ndabona ngidere ko mu rukino uno musore kiene Baperoti ukuyo penalty yege ko aratera mu igori gisindo kirinjira no mukinyi match yamunaniye ku munsi wa gatandatu utumujyo mize gute sinzi ko yaramukinyi afise ibintu mu mutwe avuga ngo ngiye gukora orokora Cristiano Ronaldo kugira ngo ndamuce ko mukinyi atsinda ibitsindo byinshi mu mwaka umwe w'inkino ku buryo hageze aho no gutanga umupira kuri mugenzi we biza kuba ikibazo hari nuko ati ahantu henshi urumugabo bita Vinicius Junior yasabye umupira uno musi bita Kylian Mbappé roti amwe mu mupira aza gutera mu igori aranabihusha no kubihusha byumvikana ko wa mukinyi wona ku musi wa gatandatu mu mutwe we hari iki ngiye gukuraho no kora Cristiano Ronaldo mbe mu bakinyi batsinze ibisindo bishe equipe ya Madrid yibagira ko mbega iyo collectivité yo no mapasi to gufasha equipe ya Madrid kuko hari aho hageze aho abakunzi Madrid bavuga ngo mbega Mbappé ari mu biki ariko arondera ibitsindo gusumba ko equipe yotsinda akandi bitsindo giti ciwe ubundi ati match yamanije ku munsi wa gatandatu simbona ko munana yakwiriye ubundi baravuga ngo witwa Kylian Mbappé hano akondera ababira match baravuga bati wotangara wumvise ngo izina rya Kylian Mbappé aryo zina bavuze ngo ribaye homme du match kurikira kora kina equipe itwa novuga ngo ya Sevilla ubundi harakunda bavuga ngo witwa Kylian Mbappé ni umukino uvuga ko no munsi aza kuboneka neza na neza mu gihe asinze igitsinda kuko no munsi uravye nta contribution vyanagaye ko anashaka kurukino bayikora kina niyo equipe itwa Sevilla aho novuga ngo witwa Xabi Alonso yabwira abakinyi mwese ati gerageza mwatake mungere musubire muri ko muragaruka ariko atakora bitwa Kylian Mbappé wamukiye katera ya mipira swate hari gija mu igori hari gica inyuma ubundi nimba ari umukinnyi batagina match nziza
izajya kira Mbappe ntabwo yari mwiza na kano gato nuba yakinya neza ku musi we cyo ndakubwiye ngo Mbappe mu buryo bwa contribution gufasha equipe gukina vyamunaniye mu buryo bwo guhunda ivyo bitsindo biramunanira ha hantu hanyaho gutanga pass ku mukinyi wiwe nka Vinicius mugenzo nka Vinicius Junior azinjo gitsindo arahimana bisa nk'umukinyi nubwo niyo penalty yagiye kubiboneka ni travail gasore ka Rodrigo Goes kage kwa kayirondera penalty iraboneka Mbappe atsindiye penalty ariko mu buryo bwo gukina umupira mu buryo bwo guhunda ivyo bitsindo nka nimero 9 ku musi wa gatatu Mbappe match yaramuri yamananiye mu buryo budasanzwe mu buryo ubona ko ari n'umukinyi atari mwiza mu buryo no gati bwo gufasha equipe mu gukina ico ngiye ko no gati ku bakinyi ba Madrid bona binyuma biragaragara koko iyo habuze Dani Carvajal no musore bita Trent Alexander-Arnold kuri kabiri hari kibazo yego mu gihe uno musore w'umunya Irigwe bita Fede Valverde hari n'ubundi still hari kibazo kiri kuri numero 2 kuko byumvikana bigaragara ko mu gihe uno musore bita Dani Carvajal dahari uno musore Trent dahari umusore gerageza kuza gutanga ibice bigaragara nkaho nk'umukinyi zo gutanga cyo bita solution mu kibanza cy'abajya kikinyi babiri bahavuye ni uno musore bita Fede Valverde ariko nabonye kuzana no musore w'Espanye bita Raúl Asensio ku numero 2 ni kibazo kuri Madrid kuko ni wa mukinyi ubona ko ari plus defensive comme offensif cyagihe equipe iri muri point fort iri mu kintu cyo tugiye kwataka equipe ne adverse nikira twataka uno musore bita Raúl Asensio we ntatahura iyo regitire dije mbega equipe tuko turadefanda cyangwa tuko turataka ubundi mba wabibonyera neza yego sino kuvuga ngo no kudefanda baka defanda neza hari kunabonye Real Madrid kirakina iriya poste yitwa Raúl Asensio nginakinamwo ari abakino uvuga ngo bikipe twese viye ko baraca kandi ukamengo ni kiraro nkavuga ati none Raúl Asensio yagiye arahari cha ni nk'umuntu gurekeza match niyo cyo ndakubwira ngo Raúl Asensio Zabiano zo nagerageza rabe indi poste yo mukinisha ko numero 2 yamaze ko bimunanira kuko mu byo kuri bakubwira ngo numero 2 mwiza agaragarira hehe agaragara ahantu hagera kuri habiri mbega mu buryo iyo equipe tuko turahura nayo iri kiratwataka ni gute nza kudefanda siko kuko kugira ngo akamaro kamera ka defense no kudefanda ibindi navyo kwataka bikaza nyuma mbega ubwawe akasika ko defenda ko kora neza icyo ni cyambere umu defenseur bwizo kuba ari karasabwa mu kibuga icya kabiri muri ya point kimwe muri cyagihe equipe yiwacu iri kirasumza equipe ko turahura nayo turiko turataka je nimero 2 nza gufasha iki equipe nza gufasha iki attaque yiwacu kuja kwataka ndere cyo gitsinda Raúl Asensio byaragaragara ko equipe ya Sevilla mu buryo bwa tactique munyereza wabo yababwiye ngo cungira kuri contre attaque ne musubije mu rokire muzibira equipe ya Madrid ko turabizi ko Vinicius aranyaruka turabizi ko Rodrigo Goes hamwe kinyanyaruka turabizi ko Mbappe arimo kinyanyaruka ne muzibire mukore block ba na block media muze kurondera cyo no kwita contre attaque siko ariko Raúl Asensio yamaze kubona ko equipe Madrid yamaze kuba ari equipe ikira domino rukino iri kirataka cyane equipe ya Sevilla ariko no musoro ubwiwe yisanga ari wa mukinyi aguma muri block ba akibagira mbega kata block ba tuko turakora tuko turataka equipe ya Sevilla ngizo gukora iki ugasanga rimwe na rimwe uno musoro bitara Rodrigo ariko kina ariko Vini Junior madutunga niko niwe bahuriye kuri ni Rodrigo ariko kina poste akava kuri kuba kondera umupira kuri hari inyuma akaduga ari wewe nyine hariya kuri attack nubwo ngo n'umukinyi ubona ko service ziwe zishingiye mu buryo bwo kudefana na atari mu buryo bwiza ko numero 2 hagwa ari mwiza muri axe ugasanga equipe Madrid Croare imenyika function ko kugira ngo ku munsi wa gatandatu yibagira imana bakaronka numero 2 a function mu buryo bwo gukira icyo de doublema ko kugira ngo muri football hari ikintu de doublema mbega numero 2 ahaye umupira numero 11 wiwe ninde aza gukora de doublema mbega numero 2 ahaye numero ahaye numero koti umufo eri umupira atocha agenda gute ni ngoma amudouble amucimbere ko ngo aza gusaba umupira swat yugure espace kubataka nabo yirondera nuko uwo murongo so nubwo kuri equipe Madrid biboneka ko no mukinyi bitara Raúl Asensio si mwiza mu buryo bwo gufasha equipe wanashaka mu buryo bwo kudefana kuri numero 2 no mu buryo bwo kwataka kuri ari kuri numero 2 kuri ubona mugabo bita Fran Garcia naravye match yiwe ku munsi wa gatandatu navuga ngo hari urugero ufise na club uburi bwo gasanga rimwe nemwe usanze jezi wambaye irakoroka nibiberanye na nibihuranye na n'izina ryawe na club usanga urimo neza cyane Fran Garcia ugiye kura mu buryo bwo kwataka of course umukinyi mwiza kabisa mu buryo bwo gufasha equipe kwataka ariko muri cyage equipe nakira twataka igiye tugiye ko defenda ni ameze gute kuko byaragaragaye ko uno musore bita Isaac Romero hari igitsindo yahushije kuri passe y'umugabo bita Sanchez bavyuka abantu baravye match pasi ikikase linya ci hakati ya Fran Garcia no bita Rudiger Antonio Rudiger umupira ushikira kuri no musubita Isaac Romero atira Pichnet ballon imana irakinga umupira uca hanze
uwo mupira byaboneka ko mu gihe Fran Garcia yabaye mwiza mu bwo clearinga no mugo bita Sanchez nyakuri kuri yo pass ariko no mutipe ubona ko mu bwo kudefanda si mwiza na gato no muri ya service yo kwataka no mukinyi kurekura pass ya nyuma bimugora namwe ikintu kimwe iyi equipe Madrid hari ikintu cya deséquilibre si equipe iri bien équilibrée si equipe ubona ko ifise balance iri ku munzano kwiye of course ifise mediane nziza ariko niyo mediane harimo utunenge tuye dutandukanye ati hari umukinyi akenewe muri mediane muri Madrid uza kuorganiza urukino equipe ikina neza nuko ati yuni nakani kabazo ko muri equipe Madrid muri attaque ni hombo na sans faute mugeza bya ntucicanganije muri defense birumvikana kandi biragaragara ko equipe ya Madrid ni imwe mu equipe iri ibibazo by'imvune irivunika cyakinye buri munsi ko kintu ko bwije ariko mu gihe avurije abakinyi ni bande beza kuba nka backup ni equipe ubona ko rimwe na rimwe muri mediane hari akabazo atari kanini cyane ariko hakaba ikibazo gikomeye cyane muri defense hakugira amabwi ikintu kimwe ino equipe iri n'Imana itunze umunyego nka Thibaut Courtois yakoze save zimwe zinateye ubwoba byo bwanje naho batoye Gice nko yabaye MVP ubwanje nari mvuga ati kumazesha kuri abiri hagati ya Gice n'uwitwa Thibaut koko Thibaut Courtois yakoze save ziteye ubwoba ku match yo ku munsi wa gatandatu kuko no kubwira ngo Sevilla ntiyabaye equipe nziza mu buryo bwo create madanje imbere y'umunyegori ku metero zikeya kuko vyagaragaye ko muri tactique nakubwiye ngo bakoze block bana block media birinda kuza kugurura urukino ko barazi ko Madrid yo kibica mu buryo bwo kwita counter attack siko ariko iyo mipira barose muri cafouillage cyangwa imipira barose a 25 metero 200 bateye imipira iremereye Thibaut Courtois yikuramwo ko vyagaragaye ko rimwe na rimwe amasave bakoze of course na equipe ya Sevilla hari umunyegori yakoze amasave menshi ariko mu buryo bw'imipira iremereye ni Thibaut Courtois yakoze yakuye imipira iremereye cyane ko turuka nka frappe yakuyemwe y'umugabo bita Sanchez ile frappe iremereye cyane sibyo yego ubona haro baro yari ahule baro batereye ngo asanga muri angle ferme arawukuramwo ni ubona ko ubwiza bwa Madrid ko burahagarara kuri inde kuri Thibaut Courtois n'wa mukinyi ubona ko akura ubuzibwe kuri bubiri ndadefanda nongere mbu munyegori so cyane ngo ati ku ruhande rwanjye kuri Xabi Alonso na ubwiwe arabwiza kurambega ni gute no wozana equilibre muri equipe yanjye ni nabaye ba defenseur beza no wozana muri equipe kugira ngo baze ku mibiharo byiza of course biragaragara ko imvune zabwiye ko zimukora kuko uteganya abanimero kabiri wabo beza nahindishwa office ni Raul asenshira mu kibuga kuko n'uwo musore bita Valverde ntiyari ahari yagize icyo kibazo yarafise ikibazo ngo ati atari kirekire mugabo afise akabazo ntiyabugaragaye ku rukino rwo gusiba gatandatu so ngo kone rwanje rero hari ibibazo ndiko ndabona biva ku mvune ariko si ntavuga ngo ino inconsistance y'abakinyi ba Madrid bizogenda gute mu gihe bahuye na equipe nkuru kuko no kugira ngo Sevilla biroshe kugira ngo uze kwiyempoza ko uburyo bw'imikinire bigakunda ubwo nacyo kanayitsinda ariko kubera ko equipe yawe ata balance ifise equipe ona ko hamwe irahuha ahandi nihuha mbega ko ufise miri mwaye ufise ibice 60 kwijana zo gutsinda igitsina ufise Mbappe na Rodrigo na Vini Junior mbega ufise ibice bingahe kugira ngo uze kugidefanda nawe mbega hamwe Imana canke hamwe mwe twati amachance ndika kuvuguzana ibintu by'Imana kuvuga amachance mu gihe amachance togusekera Thibaut Courtois akavunika ninde aza kuza gukavaringa bino bibazo by'abana ba defenseur bawe je mvuga ati kurane rwangere ino equipe ya Madrid ni equipe nziza yakinye urukino rwiza imbere ya Sevilla ariko rundi mvuga ngo haracyari kibazo mu buryo bwo kudefanda nabo badefanda nabi mu buryo ubona ko equipe mu gihe ubungiye nka Thibaut Courtois mu kwisanga batsinda ibitsindo byinshi imbere ko tuja tunaheraheza ino Sevilla ya Madrid tuje no kubana shaka kwitwa Xabi Alonso na novuga ngo inkino shekuri zitatu nari nke tuganire gato kwizina rya Kylian Mbappe rote turavuga ko kuno munsi Kylian Mbappe nuvuga muri ba mukino uvuga ateka aragerageza kuba atatanze performance nziza nuvuga ku rukino rwa kipe itwa Sevilla akata kubana kamwe gitsindo harimo n'amashuti atari make harayaciye mu igori harataciye mu igori ayatandukanye ni Kylian Mbappe rote bigaragara ko ino season uvuga ngo yiwe muri ya ligi nkino 24 nako uteranije ibitsindo 29 hamwe nasisi cya kuri zine ndavuga ngo kugeza muri kano kanya ariko adakuraba uno mwaka wose witwa Kylian Mbappe rote akaba amaze gutsinda ibitsindo 59 yamaze kubashikira izina rya nako Cristiano Ronaldo byanatumye banashaka haza guserebura nka Cristiano Ronaldo aravuga ati mbega gute aserebuye nka Cristiano Ronaldo yaza gutanga mu biganiro aravuga ngo ati naserebuye nka kuri ati Cristiano Ronaldo ni inshuti yanje n'umugenzi wanje ati mbere wanashaka n'ikitegerezo canje mu mupira w'amaguru ni Kylian Mbappe rote twumvuga gute mu majambo abesha gatatu bivanye Houston na kino kintu novuga ngo cyo kuba kwijije ibitsindo vuga 59 yaciye